ndikunda gukomeza ko ndazi ko hari benshi bariko baraca mu bihuhusi, hari benshi inama zikorwa ijoro n'umurango Satani ataca adakora kugira ngo aguce intege, ariko bakunzi bahora CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko tuganira, reka tubanze dusenge. Murinzi wacu ubu vyagiye ahera cane, nje imbere yawe ngushima Mana. Ni wewe udasinzira kandi udahunyiza ku bwacu, udupfumbase mu kiganza cawe nk'abana ukunda, none nyaguhoraho ushimagizwe. Ko ari wewe udutegurira ameza imbere y'abansi bacu, kandi ukaturongorera no mu nzira y'ukugororoka ku bw'izina ryawe ryera. Rero ndagushimiye muvyeyi mwiza ko tudakwiye guhangayishwa n'ivyo duhura navyo, ko tuzi neza ko ukwegamiye atazokwigera atemba na rimwe. Urakoze Mana, kundemeshanyo yawe n'ihumure ryawe, hanyuma icubahiro cose n'amashimwe yose aba yawe, abandi abisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo ryo kuremesha abantu bose bariko baraca mu bihuhusi, bariko baraca mu bibazo. Ndakubwira ngo humura, inama zose bakora nta na kimwe zizokugira. Haleluya. Kuko umuteramyi wawe ntasinziriye, umuteramyi wawe ari maso, umuteramyi wawe aragukunda, niba kugwanira intambara zose. Haleluya. Niba mwizera nta na kimwe uzoba. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu Itanguriro, igice ni ca 37, turasoma ku murongo w'19 n'umurongo wa 20. Baravugana bati, nguriya karosi araje, nimuze tumwice, tumuterere mugobo rumwe muri ibi, duheze tuvuge ko igikoko c'inkazi camuriye, tuzorabe indoto ziwe ingene zizoshika. Amen. Murumva iyi nkuru ngira ngo murayizi, ni inkuru ya Yosefu na bene se. Yosefu yari umwana mwiza cyane, umwana atinya Imana, umwana yubaha abavyeyi, umwana mwiza. Hanyuma ngo bene se ntibamukunda kubera se yaramukunda cyane, ngo ndetse n'impuzu yambara se yamushonera impuzu zidasa n'abandi. Hanyuma rero ngo umunsi umwe ngo arose indoto ziwe ngo zirabababaza bene se. Bigize ngene se amukunda, amwambika nk'uko atabambika. Hanyuma noneho ararose ngo ko yabonye ngo imiganda y'ingano zabo ngo zuna mu kazi kikubita imbere y'umuganda wiwe, ahandi akarota abona ngo kwezi n'inyenyeri byose vyikubita imbere yiwe. Ivyo byose ngo birabababaza, noneho bibatera kumwanka gose. Hama ngo bari mu ntama, se ngo aramutuma ati nguje kuraba abakuru bawe uko bamerewe. Naha rero dusomye ngo bakimubona, haleluya, bakimubona ngo karosi nguri yaraje. Bagira iki? Bagira inama yo kugira iki? Yo kumwica. Bagira inama yo kumwica. Ngaha ku murongo wa 19 ngo baravugana bati, nguriya karosi araje, nimuze tumwice, tumuterere mugobo rumwe muri ibi, duheze tuvuge ko igikoko c'inkazi camuriye. Bamwice, hama bavuge bati, babwire se ati, urumva umwana wa igikoko caramuriye. Ingenda kubwire muntu w'Imana, nukuri Satani akubwira imigambi kenshi, ariko kubwo mbabazi z'Imana n'urukundo rwayo, Imana ikakurinda. Haleluya. Burya hariho ijambo rivuga ngo intambara tubonesha aya maso, ngo nizo nkizo tutabona, ngo nizo nyinshi. Satani hajya tugenda kuko bukeye nuko bwije, nuko amaso yacu yo mu mwuka atabona,
hari abo tabona, hari n'abona. Umva ibiduhiga bari byinshi, ndetse hari n'izo ubona wewe ukabona abantu bakajya inama bakagira imigambi, ariko imigambi yabo Imana ikagenda igira iki, ikagenda yiburizamwo. Haleluya. Kubera iki? Kubera urukundo gukunda, kubera urukundo inkunda igenda iburizamwo imigambi y'abansi uko bukeye nuko bwije. Haleluya. Aba bantu bakijya inama, buno nyene Imana ikihindura ivyumviro vyabo. Baravuga ngo reka tumutereye muri urugobo, muri urugobo. Ega bararumutereramo. Ako nshima Imana ntibamuterere ururimwo amazi, bamutereye mu gobo rugaragara. Haleluya. Ukuntu kuboko kuhoraho bari gushaka kumuterera mu kindi cyarimwo amazi agasoma nturi, ariko kubera Imana imubereye maso iravuga ngo ntapfa kuko uyu mwana wanje ndamufise ko masezerano akomeye. Haleluya. Muntu w'Imana amenye ko isezerano ryawe rikurinda. Ejo bundi numvise umumama ariko arashinga intahe ari mu ntambara ngaha mu Burundi, ngo hanyuma bafata ngo babatwara bagiye kubica, hanyuma rero ngo babugaranira ahantu, waba ngo baca barabazanya, mbega hewe nta muntu nta masezerano mufise. Umwe akavuga ati je ndafise isezerano rinini, undi ati nanjye ndafise. Atumviriza reka dusenge twibutse Imana amasezerano. Haleluya. Ati ntidushobora kuyacako. bibuka amasezerano, hanyuma Imana igira iki, Imana yarabarokoye ntibapfuye. Uko ngo uwo mumama yari umumama n'abandi bantu bari kumwe abapapa, ngo baravuga kubere bari bamuzi, baravuga ati reka we tukureke n'abana bawe, mugabo aba bandi uwundi aravuga ati jewe hako mubica tangura jewe, ati kuko nta sinumva ngene noreka ngo bapfe ngo je ngo ndokoke. Mu nyuma barabareka. Urumva kubera iki? Bibutsa amasezerano. Haleluya. Bibutsa amasezerano. Rero isezerano ryawe rirakurinda. Yosefu yari ko amasezerano, kandi Imana yategerezwa kumugwanira uburyo bwose bushoboka kugira ngo ashike mu masezerano yiwe. Haleluya. Haleluya. Bantu b'Imana ndabizi benshi baracitse intege. Baracitse intege kandi rimwe na rimwe naje bihora binshikira, nk'uri kurasenga cyangwa uri kurasengana n'abantu kumva ubuhanuzi buravuze ngo Imana iraje kugutabara, Imana iraje kugukura ku iki niki niki niki, Imana iraje kugucira inzira, ukaca umenga ivyo bintu buca biba buca bibejo, ariko ugasanga n'ibintu ngira ngo bigisigaje nk'imyaka irenga nka 10, kandi Imana ivuze ngo ndaje. Iri imvugo y'Imana iratangaje. Haleluya. Imvugo y'Imana iratangaje. Yosefu ntiyigeze amenya ko iryo sezerano ryiwe yarazi ko ari ikintu azokwinjiramo mu minsi mikeyi, ariko yaciye mu bikomeye tuzobiganirako. Turaba ibintu yaciyemo bikomeye. Haleluya. Bikomeye. Ariko icyo nakundiye Yosefu yagumye ari umwizigirwa. Rero mu bigeragezo, mu ntambara biradusaba kwirinda cyane. Biradusaba kwirinda cyane ko tuba turi ahantu hateye ubwoba. Urumva Imana ibiri kuraturaba na Satani bahagaze iruhande yacu. Umwe wese arabinyifato tugira muri icyo kibazo turimo. Igihe rero wowe ucitse intege, igihe wewe wihebuye, warabonye kunezereza Satani, Imana ikababara. Ariko igihe ubyitwayemo neza, Imana ni hamwe ivuga ngo nzobana nawe, nzogendana nawe. Haleluya. Ikiganza canje cyiza kizoguhora kuko bukeye nuko bwije, kandi ukiri muri ico kibazo. Haleluya. Rero nagira ndakuremeshe nkubwira ngo inama zose bakugirira, imigambi yose Satani acura n'abakozi biwe, umviriza ni wagumura umwizigirwa ku Mana. Haleluya. Imana ufise garanti. Umva sino kugira ngo 99
ijana kwijana y'ukurindwa no kugirirwa neza. Haleluya, haleluya. Ufise garanti inama zose bogerageza, imigambi yose yogerageza, Imana ngo igende yiburizamo. Haleluya. Mugabo utemeye kubicamo mu bwizigirwa, urahasiga gatwe, urahasiga gatwe. Turazi benshi bakasize, kandi turazi n'abandi benshi bahavanye intsinzi, harimo na Yozefu. Haleluya. Ico cobo yarakivuyemo, yarakivuyemo kubera iki? Kubera ubwizigirwa yagize. Haleluya, haleluya. Icobo yarakikuwemo. Urumva bo bari baravugana ngaha ku murongo wa 20 ngo nimuze tumwice tumuterere mu rwobo ngo rumwe muri ibi ngo duheze tuvuge ku igikoko c'inkazi camuri ngo tuzorabe indoto ziwe ingene zizoshika. Bo bari bazi ngo bari bazi ngo Yozefu ibyo bateguye bakabikora ngo ivy'Imana yavuze ntibizoshika. Ngenda kugira nta muntu numwe ashaka kuzibira umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu. Nico gituma rimwe na rimwe n'ukuri tutakwiye no kubabara iyo duhuye n'intambara, duhuye n'abantu ukababona baza gutya kuri wewe, baza gukorera ikibi, bazobona bari ko barakugwanya. Rimwe na rimwe n'ukuri dukwiye kutabashavurira. Burya n'ibikoresho by'umugwanizi, n'umugwanizi atabashaka yuko dushika mu masezerano yacu, akabyitiza. Haleluya, akabitiza. Mugabo nta kintu na kimwe umve bashobora Imana atari ivyemeye. Nta kintu na kimwe bashobora Imana atari yibarekuriye ngo ndakuretse. Kumwe Yobo Imana yabwira Satani atumviriza, wabonye umugororotsi wanje Yobo? Ati none reka kugororokera gute kandi waramugiriye neza, waramuhezagiye, waramuhaye abana beza, waramuhaye ibitungwa, waramuhaye umugisha. Ati none Yobo atagushimye, afise icubahiro, aguwe neza, ati none reka kugushima gute? Ati ntashima kubera ibintu, ariko ashima kubera ndi inshuti yiwe, ari inkora mutima yanje. Ati jepfa kubimpura abe ndabikore kurabe ko atakuvako. Imana ati d'accord genda. Ariko Yobu murabizi neza ijambo yavuze, yumvise abana we bose bahonye, yumvise ibitungwa bye byose byarangiye, aravuga ati jewe navuye mu nda ya mama ndi gusa, ariko nzosubira mu nda y'isi ataco njanye, ngo ari ku izina ry'Imana yanje uri habwa icubahiro. Haleluya, haleluya. Murumva uyu mugabo yari yaramenye Imana neza, aramenya ubushobozi bw'Imana, aramenya ati ibimbayeko Satani ntiyari kundonka, Imana itantanze ntiyari kumuronka. Nawe ibyo uri kuracamwe n'ukuri Imana suko itabibona, suko itabizi. Irabizi kandi irabibona. We yubwira uti Imana jewe ndi hano ndi imbere yawe, undindira handi kandi umpa inkomezi zo kubivogera mwe atabwoba mfise. Haleluya. Uzobona kugira neza kwayo. Ndiko ndagukomeza ko ndazi ko hari benshi bariko baraca mu bihuhusi, hari benshi inama zikogwa ijoro n'umurango Satani atacadakora kugira ngo aguce intege, ariko umubwire ngo Satani uri munsi y'ibirenge byanje. Haleluya. Kuko uwo nizeye arakomeye, uwo nizeye afise imbaraga kuko yaraguhemuye kumugaragariza izuba riva, akunyaga ububasha n'ubushobozi bwose. Haleluya. Rero ndakwinginga ngo usubire wambara inkomezi, nturabe ivyo ariko uhanga amaso umuremyi w'ijuru n'isi. Imana yo mwijuru ibampezagirira. Ndaguhimbaza papa kandi ndagushize hejuru. Uri gitangaza, ni wewe karuhura, ni wewe kiremesha, ni wewe mugira neza dufise, ni wewe nkomezi zacu, uri byose muri byose. N'ubusuye kukwinginga urabiye imitima yose irusha, imitima yose ibabaye, ikomeze kugira ngo ibandanye urugendo yizeye kwa ukuboko gukomeye kuri hejuru yabo.
urakoze kuvyumvise kandi ko wemeye kubikora. Icubahiro, ishimwe bibi vyawe. Nkaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.